nimuhorane n'umukama inkuru nziza ya Yesu Kristo nk'uko twayandikiwe na Matayo mweranda. Muri iryo minsi Yesu yabwiye abigishwa biwe ati mugenza we agucumuye ko genda umuhanure muri umwe n'umwe, agukundiye uzoba umurokoye, akwankiye jana n'uwundi umwe canke babiri kugira ngo ijambo rivugwe imbere y'ivyabona bibiri canke bitatu. Akaramuka atabumviye mubibwire umuryango, niyanka kumvira umuryango muramuraba nk'umupagani canke umutoza kori. Nivy'ukuri ndababwiye ico muzoboha kw'isi cose kizoba kiboshwe no mw'ijuru, ico muzobohora kw'isi cose kizoba kiboshwe no mw'ijuru. Ndabibabwiye kandi abantu babiri hano kw'isi bashize hamwe bagasaba ico basavye cose dawe wo mw'ijuru azokibaha, kuko aho babiri canke batatu bakoraniye kubw'izina ryanje bari hagati yabo. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Kuzirikana amajambo y'Imana dushimira cyane cyane kuri iki gisomwa ca mbere kituyagiye ingene Musa yasozereye ubuzima bwiwe muri iki gitabo c'amategeko, livre de Deutéronome. Mu kugaruka kungene Musa yasozereye ubuzima bwiwe turahakura ijambo ry'Imana, turahakura inyigisho. Ubwa mbere dufatiye kuri kungene Imana imwereka igihugu yari yarabatoreye kandi nawe nyene yitangiye kugira ngo agishikanemo abavuka gihugu bagenzi be, abakuye hariya mu Misiri kwa Farawoni gushika batebe bashika muri ico gihugu, ariko wewe ntiyagishitsemo. Hari ibikorwa bimwe bimwe dusangira n'umukama tutigera tubona ko tubiriye ku vyamwa tukiri hano kw'isi, tubisozereye neza tukiri hano kw'isi, ariko tukazobibona mugira ni mu bundi buzima bwo hakurya. Musa Imana iramuha kuhabona akiri ngaha kw'isi, mugabo isa n'iyigira iti n'ubundi harya siho wohereje, uzohereza iwanje kuko hari ikindi gihugu kitubatswe n'iminwe y'abantu, ikindi gihugu ciza c'umusesekara w'ubuhigwa. Cari ikimenyetso c'uko Imana imurindiye mu bundi buhigwe budahera, ikindi gihugu kidasanzwe kimwe twita Yerusalemu yo mw'ijuru. Musa kandi ugupfa kwiwe hari ukungene twumvise bakuvuze ngo ntawigeze abona imva yiwe, nkuko atanawigeze abona yurira mw'ijuru. Ntawuzi ingene yapfuye, ingene urupfu rw'abakunzi b'Imana bamusanga umenga rurimwo ikintu c'amabanga dusiga. Hangeka abantu bose barahinze imva yiwe barayibura, mugabo kandi ivyo buri ingene bamenyesha bagira bati yoba yaruriye mw'ijuru, kuko nawe bagira ati ngiye gusozera ubuzima bwanje. Ijambo ry'Imana nawe bivuga kumwe na Papa Pio wa 12 ariko aravuga ku bijanye n'iyorizwa mu ijuru ry'umuvyeyi wacu Bikira Mariya. Ntavuga yuko yapfuye bakabona imva yiwe, kandi ntavuga ati baramubonye yurira mw'ijuru. Biguma gutyo, biguma ari ibanga ry'Imana. Urupfu rwacu, umwanya wacu wo gusozera, kujya dutangura mu buzima wamusanga umenga hari amabanga menshi asiga ubwenge bw'abantu, niko n'urupfu rw'umuntu rurimwo amabanga menshi y'Imana usanga udashoboka tumenya dutahura. Ariko igihimbaye nuko tubona yuko by'ukuri nubwo muri iki gihe c'aba Musa
batari bwamenye ngo bakire bumve neza yuko inyuma y'ubuzima bwa hano ku isi ko hariho ubuzima. Mugo ukabona yuko uyu musuku w'Imana Musa yishira mu minwe y'Imana. Ngira ngo yaba umwe muri twebwe ntiyari kubura umwidogo agira ati mukama nawe sindi nge mumeze ingene ndacotse vraiment. Abantu bakakwa kunjya mu bisi nkaruha muri ubu bugaragwa urandetse ngende ntabiriye ko najeyo. Niho uzabona bagira gutyo. Mugani yigeze yidoga yamye yumva yuko Imana kuri we ni vyose. Urukundo afitiye igihugu ciwe rwaramuhaza. Kumva ko abantu biwe murazi ko yashobora no kuja imbere y'Imana akagira ati pfumurandura jewe hako n'ubu iki gihugu kiriko kiramera gutya. Sinzi ivyo ko mufise urukundo hagati yanyu mukundana ku buryo wogira uti mukama pfumundandura mu kibanza ca mugenzanje. Ivyo birabashikira. Haro ngamwe mpora numva ingene bajyanira mu butumwa nk'adani ngo murumva ico muriko murakorera mwebwe. Urumva yuko uriho kugira ngo mugenzi wawe atungane. Musa agakunda igihugu c'Imana gushika agenda imbere y'Imana akagisarira. Kuko yegereye Imana. Imana ishaka ubukiro bw'abaye bose, nawe yahavuye agira uwo mutima w'Imana. Agakunda Imana kumva yuko ubutaha kwiwe suko umenga biraheze n'umubabaro gusa, arapfuye karabaye, anagiye n'ivyo umenga yakoreye ntabishikiriye. Hariho kuko nako ndabivuga, hariho ibintu tuzoshikira, tuzobona neza, tuzokumva mbere ubuhingwe bwavyo, uburyohe bwavyo, ari uko tujabutse hakurya y'ubuzima bwa hano ku isi. Cane cane abariko baragenda canke twebwe twese ngaha ntawe ubizi ushobora gusohoka ngaha mukama gacagira ati godoka taha, canke uwo nyene urupfu abona ariko ruraza ntutumutwe. Ishira minwa y'Imana akira vyose mu mukama. Gerageza gukabura urukundo rwawe kuri bose, aho niho hari urupfu rwiza. Apfuye mbere n'igihugu ciwe kitarashikayo, mugabo arumva ko yagerageje kugishira kuri uyo murongo wo gushikayo. Haro bishiboze yo kumenga gupfa neza nuko bogenda ibintu vyose babitunganije ijana kwijana, nuko bogenda bose babavuga neza. Oya, nuko bogenda wumva mu mutima wawe yuko ubuzima bwawe bwose uko bwakabaye mu vyiza no mu bibi vyagiye biracamo ko biruhukiye mu minwe y'Imana, kandi ko aho uri wumva muri wowe utwaye urukundo ku bandi bose, ukagenda unarekuriye abakugiriye nabi. Uko mutabarekuriye ugiye guhura n'Imana irekurira abantu, uzoca ujayo. Uzoca ujayo. Aho abantu batarekuriranira ni mu mashetani. Aho abantu baguma baryana ni mu mashetani. Aho abantu batamenya kurengeranira ni mu mashetani, kuko nta rukundo rubayo. Uko gupfa kwa Musa rero kudufashe kumva ingene natwe ubwa mbere ubu tukiri hano ku isi, iyo misi mikenya dusigaje yo kubaho twayitunganya ku buryo idufasha kumva iyo tugenda tugana muri ico gihugu ciza, ico gisagara ciza kitubatswe n'iminwe y'abantu, ariko kandi kikadufasha kuba turegeranya ingabirano zose Imana yaduhaye, tukamenya kuzikoresha mu rukundo tegerezwa kugirira abandi, mu kwihangana kwishi. Musa yararanzwe no kwiyumanganya kwishi no kwihangana kwishi. Kwiyumanganya kwishi no kwihangana kwishi. Ubuzima bwa hano ku isi nico busaba cane cane kumenya kwiyumanganya, kugira uti ndazi ikindi kintu nteramiye gihambaye gisumbye uriko ndacamo muri uyu mwanya. Mu gusozera turumvise ingene Musa yavuye akorerwa mu ngata na Yozuwe. Mugabo uyu Yozuwe suwaje giturumbuka.
Yosuwa mbere yaragaragayemo umuntu agomba ashaka wenyine ubwiwe kuba hafi Musa kugira ngo amwunganire mu gikorwa cyiza. Yarumva yuko asangiye umutima n'ibyifuzo na Musa by'uko bava mu buja bakaja kubwo bugaragwa bagashobora gushika heza igihugu cyabo kikagira iteka. Ntuzutinye kuba hafi y'umuntu uciyumviro cyiza umwumvamo, umuntu agakura mu nzira bya bintu bituzibiranya by'idini, amoko, amamuko, imiryango, ugasanga biratuzibira bikatunanira gushigikira ibyuriro n'ibyifuzo byiza bizananye mu Mana, bigaca mu bishatse. Kubera abantu bane bazokuremera ataco bariko barakumara, ataco bariko baramara, mugasanga uwundi muntu arimo icifuzo cyiza rwose cyo gukorera umukama n'abandi neza, mugabo ugasanga turiko turazibiranywa n'ibi bintu bindi twihambamo byo mu buzima byuzuyemo uburyarya, ubwishime n'ubwibone, ugomba kugendera ku bandi. Kuba hafi y'umuntu wese twumva ingene ari n'icifuzo cyiza kizananye ku Mana, tukamushigikira. Tuba twudushigikiraho bwa mbere, tuba turiko turakorera ubwami bw'Imana bwashimye kubimucishako. Musa nawe nyene ukabona yuko mwumvamo umuntu yiteguriye kwitangira igihugu ciwe, agaheza akamutegura, akazaramutwara mu bintu bimwe bimwe kumwe n'Imana cyane mu byo gutunganya ico gihugu. Niwe yahavuye amukorera mu ngata. Musa tukabona yuko yamenye no kumenya gutegura abaheza bakamukorera mu ngata. Ni byiza rwose kuko biratuma umuntu yibuka ko bwa mbere siwe byose ni Imana, ariko azirabicisha kuri uyu ca muri hazoza igihe nanje ndangize nkaheza nkahereza abandi neza, nkatwara umutima utekanye. Hari abantu bapfa n'umwidogo, birancitse, ndapfuye mwabiva umuntu umwe musigare mwaketa murya ibyo mutakoreye, ugasanga apfa n'imyidogo, agapfa arusha, yabaye arusha, apfa arusha. Hari n'ahagiye azoguma n'umuruho gusa kuko atigera yumva ko atari Imana. Ntituri Imana, ntituri abamarayika. Kumenya gutegurira uwundi hageze igihe ciwe kandi ukamubisa, kandi ubona umuntu ari mu gihe ciwe ukabiryohererwa, ugahezagira Imana, ntutangure kumusuka ku gondo. Abantu tumeze gutyo umenga ntitwumva ko dufise igihe cacu ngo dutegurire abandi igihe ciza, tujabuke tubandanye. Rekura, kuko mutarekura birakurekura, kandi bikurekura utashaka kubirekura upfa ubabaye. Mureka umuntu w'ubwishime bwinshi kuko yiyumva rwose, akumva umenga ntashobora gupfa, nawe yopfa kuko ari umuntu ahagaze nkuko umenga yokwigira muzima, yati mbere jewe naho nzopfa muzi mu mpambe serekeye muyihagaritse, nzobahajya ntapfuye nzobamagaze. Serekeye bayihambiye yihagaze, mbwa amapfu amaze kumaza wumva yose arashungurutse, ngo wa muntu amanyamara aheza ararambaraye nk'abandi. Kumva yuko sindi umuntu, sindi umumarayika, ndafise ikiringo canje Imana yampaye, nkategura abandi kugira ngo bajabuke heza, nkabategurira, hanyuma aho ngeza nkabandanya nkahimbarwa no kubona ab'Imana iri kwirazana ngo banze babandanye igikorwa. Hari abantu barabona ngaha abandi baje mu butumwa umenga baje kubafungira, ukabona umenga ntibazi kubakira, ntibazi kubasanganya, ntibazi kubashira mu butumwa, ntibazi gusangira nabo ibyiza by'Imana. Ukabona umenga agomba kugara hose, agomba kugara nka bya biti iyo cyakuze atabindi ibintu bikura munsi. Manze ko ibiti bimeze gutyo, biteze egoiste, nta n'icyatsi kindi kibara munsi, gipfuka hose. Oya, kumenya kuba umuntu w'umutima wagutse, aza ati mfise igihe canje, reka ngirire neza abandi igihe cabo bakiremo, nanje mbandanye
ibiri imbere nabishyize mu mirimo y'Imana. Dusaba Mukama kugira ngo ibyo bintu bitubemo mu buzima bwacu, nibwo buryo bwo kugenda utekaniwe kandi utekanije abandi mu Mukama. Amen.